Subiye kukuramutsa no kugwa kaze we munywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwe ikaze mu makuru nanone agezwe hari karavugwa cane irya nino. Hari inkuru mbi kandi yihuti dushikiye kano kanya ku muperezida ahejeje kugandagurwa. Uyo muperezida ninde? Ni bande bo bamugandaguye? Na makuru tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Turaza no kugaruka ku yandi makuru ava mu muryango wiwe, abandi bantu bakomerekeje cane n'amasase y'abantu bagize igitero mu rugo rw'umukuru w'igihugu. Inyuma yo kugandagurwa rero hakaba hari ibindi vyatangajwe, turaza kubikurikira muri ano makuru. Kumwe n'ayandi yose rero ntakubwiye mu mfunyapfunyo, turaza no kugaruka kuri amwe ari karavugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru adushikiye kano kanya kandi yihuta. Nimba utarafyonda kuri sabone wowe uriko urateba cane, kuko igihe cyose dushize ko inkuru warafyonze kuri subscribe uca ushikirwa nazo ubwo nyene. Abanywanyi bacu tugiye kubana rero muri ngaha mu Burundi, reka ndabaye ikaze abari mu bihugu vy'abanye ndetse ndimagiye namwe muri makungu ya kure. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi biba biriko biravurwa cane. N'amakuru tuba twatohorejwe n'umurwa w'abamenyesha makuru, ayo makuru bakayaturungikira nanje nkayatunganya nkayagushitsako kuyari karavurwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye vy'irjanye n'ino kw'isi, iyo bakora muri Afrika ndetse no mu bimenyesha makuru bikorera irya nino ku migabane ya Amerika ndetse na za Buraya. Nta yindi nkuru iri kiravurwa n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu. Amakuru adushikiye avuye muri Haiti avuga yuko umukuru w'igihugu ca Haiti yagandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Amakuru dufise rero kubirabana n'urupfu rwiwe niyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya kugira tumenye ivyabaye kuri iyo mukuru w'igihugu. Ariko mbere yuko tunabandanya, turahojeje umuryango ndetse n'abanya Haiti bose babuze umukuru w'igihugu cabo mu Juvenal Moise. Mu makuru rero dufise nuko perezida wa Haiti yitwa Juvenal Moise akaba yarayagandaguwe ku muhaniwe bwite residence prive n'abantu bataramenyekana. Mu makuru dufise kandi yihuta dushikira nuko umushikiranganje wa mbere wifata kibanza muri ico gihugu yitwa Claude Joseph abicishije mu itangazo akaba yatangaje ano makuru avuga ko rero nyakwigendera yishwe ugwagashinyaguro. Amakuru rero dufise kandi avuga ko umupfasoni w'umuhisi Juvenal Moise nawe yakomerekeye muri ico gitero nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Itororokanirizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rikaba ryasesanguye rivuga ko ngigandagurwa ry'umutegetsi Joseph Juvenal Moise Murantunga, bavuga yuko igandagurwa ryiwe rero ry'uwo mutegetsi ishobora kunyura icuka kibi cari kimaze iminsi kiri hagati muri ico gihugu cugarijwe n'ubukene buvanze n'ikena ry'ibiribwa. Umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza muri Haiti akaba rero yahumurije abanya Haiti, ariko akaba avuga ko ingingo zose zo gukumira akajagari ndetse no gukingira igihugu zamaze gufatwa. Nakubitse ko yo Juvenal Moise agandaguwe ku myaka 53 kuva rero ashika ku butegetsi mu mwaka w'2017. Akaba yahuye n'ibigeragezo vy'imyiyerekano bigiye bitandukanye. Iyo myiyerekano akaba ari imyiyerekano yakozwe n'abanyagihugu. Iyo myiyerekano rero y'urutavana ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uno mwaka, vy'umwihariko bakaba rero baramwagirije ko ngashaka gushiraho intwaro y'igitugu mu kwiyongera ikindi kiringo. Ivyo rero bikaba ari vyagiye bivurwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ivyo yagirijwe akaba yaramye avyamirira kure. N'amakuru yihuta yaravuye mu gihugu ca Haiti. Turahojeje umuryango wabuze abanya Haiti bose, mukomere. N'abandi mwese mwari muzi uyo mukuru w'igihugu ca Haiti, uyo Juvenal Moise ahejeje kwicwa arashwe. N'amakuru tubandanya kubashikiriza uko tugenda turonka yandi mashasha, turaza kuyabashikiriza mwidonido. Ariko imbere yuko tubandanya n'izindi nkuru, reka tubanze twakire na umenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura nawe yadushikiriza yandi makuru ari karavurwa ngaha mu Burundi. Amakuru yadutororokanirije irya nino mu bisata bitandukanye, nawe turamuhaye ikaze muri ano makuru. Nsubire kukwibutsa ko niba utarafyonda kuri sabone wobanza ugafyonda ko kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Sangwe ikaze umenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura, turakwakiriye dushikiriza yandi makuru yose wadutororokanirije rikaravurwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zitandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye uba wagiye utozamwo amakuru. Sangwa kaze uyadushikirize yose mwidonido. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu.
ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kuri uyu wa kabiri, abarongoye inzego z'iperereza mu karere gahurikiyemwo Uburundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania baremeje urupapuro rw'inzira rw'ibikorwa vyo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo. Rwagiye gushingwa umugwi uhurikiyemwo bose uzokurikirana ibikorwa nyezina. Mu gisagara ca Bujumbura, abakenyezi n'abigeme bava muri zone Kamenge iri muri komine Ntahangwa n'abandi bava muri zone Kanyosha muri komine Muha bahora bidandaza bariko bigishwa umwuga wo gushona. Inyuma y'izo nyigisho, FINUAP izoca ibaronsa imashini 60 zo gushona kugira bashobore kwiteza imbere ubwabo. Steve de Cliffe Juru, umwigisha wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mu bijanye n'amabuye y'agaciro, yakoze icigwa ku butare bucukurwa mu ntara ya Bujumbura, avuga ko basanze terre rare ziriko zirimuka muri komine Kabezi zifise ireme ryababa 80% mu gihe abazicukura bavuga ko ryababa 54%. Mu ntara ya Kayanza, inyuma y'amatohoza yakozwe n'urwego rujejwe iperereza muri iyo ntara, imifuko 21 y'isukari niyo yafatiwe ahakorera umudandaza w'ifu azwi ku izina rya Jeremy Nduwimana, bikavuga ko yoba yagomba ipakigwe ijanwe mu nzira zitazwi mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Nk'uko uwo mudandaza Jeremy Nduwimana avyivugira, ngo imifuko 10 yari yihawe n'ubusanzwe akora isukari mw'ishirahamwe Sosumo, imifuko nayo ngo niyo yirondereye ubwiwe. Mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi, abanyagihugu baho bafise amakenga ko bimwe mu biti vyatewe ku mabarabara mu gihe c'ababirigi bishobora gutera ingorane bikagwa ku bintu vy'abanyagihugu canke ku ntsinga z'umuyagankuba wa Regideso. Ku ruhande rw'abayobozi bo bavuga ko ababona ko hari vyihutirwa gucibwa kubimenyesha bikugweho hakurikijwe amategeko. Nawe urongoye OBPE, ikigo kijejwe gukingira ibidukikije Ingozi, avuga ko hari n'umugambi wo kubisubiriza, ariko ngo haracigwa uko vyobanza gusubirizwa. Mu ntara ya Gitega, komine Gitega, mu makaritiye ya Nyabiharage, Rango na Mushasha, aho bari bamaze ikiringo c'indwi irenga bafise ikibazo c'amazi n'amatara, kuri uyu wa kabiri abakozi b'ishirahamwe Regideso baratanguye kubikemura, aho iryo bura ry'amazi n'amatara ryari ryavuye ku matiyo atwara amazi n'intsinga zitwara umuyagankuba vyari vyacitse kubera ibikorwa vy'ibarabara rija Isonga. Dutandukire amakuru y'inkino. Kuri w'Imana, igenekerezo rya 4 mu Kakaro, haratunganijwe inama ya bose ihuza abahurikiye muri FEBABU, inyuma y'aho ubushikiranganji bw'inkino bushiriyeho umugwi ujejwe gufasha gusohoka mu bibazo biri muri iryo shirahamwe. Iyo nama bakaba bigiye hamwe amategeko azogenga amatora y'abakuru b'iyo federasiyo azoba mu kwezi kwa Myandagaro. Uwurongoye Komite Nationale Olympique Lydia Nsekera n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'inkino nibo bari bayoboye iyo nama. Fan club y'umugwi wa Musongati, ariyo ijwi rya Musongati, kuri uyu wa kabiri yariramutse itora indongozi zayo. Abatowe akaba ari Aimé Barayavuga na Jean Bertrand Ininahazwe nk'icegera. Ishirahamwe The Rising Generation mu itangazo yasohoye
imenyesha ko inkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma c'ihiganwa hamwe n'urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ziza Basketball Cup zazitegekanijwe mu mpera z'indwi kw'igenekerezo ya 10 na 11 zungururijwe ku magenekerezo ya 17 na 18 mu kakaro uyu mwaka bivuye ku mvo zitabavuyeko. Izo nkino zikazokinirwa ku kibuga Urukundo muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.